Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu numwe tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka cyane kwitangazo rejeje gushirwa ahabona n'umushikiranganje w'inkoro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martino Niteretse kuri uyu munsi genekerezo 13 Nyakanga uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Ni mu gihe haheze amezi igitoro carabaye akanana bahinga ngaha mu gihugu c'u Burundi, ivyatumye igisata cyo kwiyunguruza naco gikorwako cyane ndetse amafaranga akagwizwa mu bice vyinshi bigiye bitandukanye. Kuri ubu rero abunguruza abantu basabwe kumenyesha abakiriya ibiciro vy'inahuri mbere yo guhaguruka kandi ntibabihindure bashitsi. Uzoriha arenze agasabwa guhamagara inomero itarihwa 113 y'ubushikiranganje bujejwe intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano akabimenyesha kugira ibihano bifatwe. Muti iryo tangazo rero rigira rite: Republika y'u Burundi, ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano, ibiro vy'umushikiranganje. Muri iki gihe ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano bugize iminsi buronka imyidogo myinshi y'abiyunguruza bakoresheje ingendeshwa zirihisha amahera, aho batubwira ko abagendesha ivyo vyuma babadugiriza ko amafaranga yo kwiyunguruza agasakisake, ku buryo hari n'abasigaye bagwiza inshuro kabiri canke gatatu binyuranye n'amategeko. Hambavu yo kuduza ibiciro vyo kwiyunguruza, hari imodoka n'amapikipiki zaciye ziduza ibitigiri vy'abantu barekuriwe gutwara, bamwe bakabashira mu makapo. Hari n'imodoka kandi zitagira uruhusha rwo gutwara abantu zaciye zikika mu kiza. Ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano bukaba bwashaka kugabisha abakora ivyo vyose, bo basaba guhagarika ubunyene iyo nyifato igayitse yo guhohotera bene gihugu biyunguruza babicishije muri ubwo buryo. Bukabasaba gusubira ku biciro vyemewe n'amategeko biriko birakurikizwa mu gihugu cose nkuko vyashinzwe n'ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimo gutwara abantu n'ibintu. Kuva ubu umuntu wese anyonga ingendeshwa itwara abantu abarishije ategerezwa kubanza kubwira abagira atware igiciro c'ukuri, kandi kikaba arico abarihisha bashitse iyo baja. Uzorihishwa ayasumbayo ategekanijwe n'amategeko asabwa kuzoca abibwira abajejwe intwaro canke inyamiramabi bamwegereye, canke ahamagare ku nomero itariha 113 y'ubushikiranganje. Muri rikete ry'umushikiranganje ingingo yaryo ya 5 ivuga ko abene gihugu bose muri rusange nabiyunguruza nizo ngendeshwa basabwe kubwira abajejwe intwaro canke inyamirama bibabegereye uyo muntu wese anyonga ivyo vyuma azosubira kwidugiriza ivyo biciro uko yishakiye kugira afatirwe ibihano ruhasha. Ingingo ya 6 ari nayo igiri ya nyuma, ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano bukaba butegetse abajejwe intwaro n'inyamirama bose gukora ibishoboka vyose kugira ngo ivyo bishiro vyisunze amategeko vyubahirizwe mu gihugu cose c'u Burundi. Bikaba bigiriwe i Bujumbura kwigenekerezo ya 13 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2024, akaba ari itangazo ryashizweko umukono n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martino Niteretse. Benshi rero bakaba bashimye ingingo y'ubu bushikiranganje kubera ko nubundi abatanzwe nimero, ni mu gihe bamwe bavuga ko bakoze gutanga iyi nimero kuko bafatiye yije Gitega babadugirije ko mu nzira inshuro zitatu babura abo bitura. Rero bikaba bigiye gufasha abanyagihugu kudahendwa cyane mu ngendo bagiye kugira bakora. Gusa nanone bamwe bakaba bavuga ko bishobora kuza kuvyara iyindi mpari hagati y'abafise imodoka zunguruza ingenzi ndetse n'ingenzi, kuko bashobora kuzoja barababwira ko udafise ayo ari hano ubundi yo kwigumira ku gituro canke se agahamagara ababijejwe akaba ari bo bamwinjiza muri uwo muduga.
Nako kandi ikena rirenze ry'imiti n'iduga rirenze ry'ibiciro vy'iyibonetse ari byo bibazo bihanze ishiramwe ryo kuvuza abakozi ba leta MFP maze bigahungabanya amagara y'abakozi ba leta. Ivyo bikaba biri mu cegeranyo c'urugendo abashinga amateka bakoze mu ntara no mu burere bw'ubuvuzi kuva ku igenekerezo 18 gushika ku igenekerezo 22 Ntwarante no kuva ku igenekerezo 16 gushika ku igenekerezo 17 Rusama uyu mwaka w'2024 kikaba cashizwe habona kuri uyu ku munsi w'ejo igenekerezo 12 Nyakanga uyu mwaka w'2024 n'inama nshinga amateka mu ngoro yayo y'amanama iri mu Kigobe. Igituma ivyo biba nuko ibicishije muri Kamebu ijejwe kurangura no gucuruza imiti MFP ijejwe kuvuza abakozi isaba imiti mike kurusha iyikenera mu kiringo c'amezi 3 umwaka canke imyaka 3 nkuko biri mu nyishu Ridwine baradahana umushikiranganje w'amagara y'abantu yahaye abamenyesha makuru nk'akarorero. Mu mwaka w'2023 umwaka uheze MFP yasavye imiti 48,000 amajana 220 muri Kamebu ariko yakoresheje imiti 67 amajana 359 nukuvuga ko yarengeje ko imiti 19 ijana na 39. Nikindi kandi umushikiranganje avuga ko ibice 95% vy'imiti ikoreshwa iva mu mahanga aho kwifashisha imiti hingurirwa mu Burundi no mu karere yo izimbutse ishika kare kandi ivura abantu nkuko vyasabwa. MFP yo igashima gusa imiti ikorerwa mu mahinguriro y'Iburaya iyo nayo igacizimba bivuye ku ikena ry'amafaranga y'agaciro ikongera igateba bivuye ku ntambamyi zo mu mayira. Umushikiranganje rero akamenyesha ko ivyo biruko mu gihe hatunganijwe amanama 3 y'abashikiranganje y'abanyamabanga ntayigayizwa ni yari rongowe na Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yo guhanura abarongoye ibigo MFP na Kamebu kwifashisha abahinga mu gutegekanya imiti ikenewe bakabategekaniriza iya buri mwaka mu kiringo c'imyaka 3 iba iri imbere no kwikora ku mahinguriro yo hafi kugira ngo batorere umuti ivyo bibazo maze abakozi ba leta borohegwe mu kwivuza. Kubwa Daniel Geras Ndabirabe umukuru w'inama nshinga amateka ico cegeranyo ngo kirimwe ibibazo vyinshi bisaba kwimbwa mu mizi kuko birimwo ingorane z'amatati hagati ya MFP na Kamebu kubijanye n'ikena ry'imiti iduga ry'ibiciro abavugwa n'abatavugwa ariko kandi bikaba biciye mu mayange kuko bitadoma ko mu buryo bwimbitse ikigo kirimwe ingorane hagati y'ivyo bibiri. Inama nshinga amateka yo ikabona ko umugwi w'amaho ujejwe gukurikirana ivy'amagara y'abantu bosubira kwicarana mu nama n'abashikiranganje babiri aribo Ridwine baradahana w'amagara y'abantu ndetse na Emeride Sabushimike wo gushigikirana bagashiraho ivyo MFP ibwirizwa gukora n'ivyo Kamebu ibwirizwa gukora kugira ngo batorere inyishu ibibazo bihanze kwivuza kw'abakozi ba leta maze inama nshinga amateka nayo ikazovyiga ko nyuma. Sivyo gusa vyizwe ko mu nama nshinga amateka gusa kuko vyari vyiza ko abanyeshuri bo mu ntara bo mu mashuri yisumbuye nabo baronswa amakarata yo kwivuriza ko. Ivyo umukuru w'inama nshinga amateka yabisavye umushikiranganje w'amagara y'abantu n'ubundi ico gihe mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe mu kiganiro n'inama nshinga amateka aho yamusavye ko bokwiga ku kibazo c'abanyeshuri batacivuriza ku makarata y'abavyeyi babo bantaho nikora canke badafise abavyeyi bakora maze bakaraba ko bo ba makarata yabo bagite yo kwivuriza ko nk'abakozi ba leta. Ivyo bikaba biruko mu gihe abanyeshuri bakwiza imyaka 18 baca bakubwa ku rutonde rw'abana bivurizwa ku ikarata y'abavyeyi babo y'abakozi ba leta. Umenya kandi ko aba bana bamaze gukurwa ku makarata y'abavyeyi babo baca bariha 100% iyo bivuje maze bagasubira kuronka amakarata yo kwivurizwa ko ari uko bagiye muri kaminuza nk'uko vyatangarijwe mu ngoro y'inama nshinga amateka mu Kigobe. Ni mu gihe mu ntara ya Bururi igice kitari gito cy'itongo ry'abapfuye kiri kwitaba muri komine Bururi ngo carahiye. Ivyo bikaba vyarabaye muri iyo rimbi kugenekerezo 5 kwezi kw'icenda aho umuriro woba waradutse ku ifuru y'amakara yari yegereye hafi yaryo nkuko amakuru atangwa n'abanyagihugu baba hafi ico kibanza abivuga. Nyene guturira iyo furu y'amakara amaze kubona umuriro watandukira iryo tongo ry'abapfuye kandi ataco ari bukore nawe yacatungwa nayo yameze arahunga.
ni mu gihe Felix Niyongabo umuseneri wa komine Bururi amenyesha ko bariko barondera uwo muntu yateje uwo muriro kugira ngo ashikanwe imbere y'ubutungane maze ahanirwe iryo kosa yakoze. Ni mu gihe kandi Gitega abapakurura imizigo bahavuye bongerwa agahembo bava ku mafaranga 8 bahabwa ku biro bahabwa 10 ku kiro. Inyuma yuko abapakurura imizigo mu gisagara ca Gitega bahagaritse akazi basaba kongerwa amafaranga, iyo nkuru yagarutswe ko mu binyamakuru byinshi bitandukanye. Abajejwe intwaro bari kumwe n'abaserukira abadandaza hamwe n'abaserukira abo bapakurura imizigo bahavuye bagira inama bumvikana ko abapakurura imizigo bokongerwa amafaranga 2 ku kiro bakaja ku mafaranga 10. Bamwe mu bakora ako kazi bashimye kugira ico bavuga ko bashima kubongewe nubwo bo basaba ko boronswa 15 ku kiro, ariko rero bakamenyesha ko hari abadandaza batakirabana ryiza nubwo bemeye kubongera. Abo nabo ngo nabari bashaka kubagumiza ku mafaranga bahorako. Ku ruhande rw'abadandaza, Patrice Ngendakumana avuga ko abadandaza benshi batahura ko byari bikenewe ko abapakurura imizigo bongerwa. Abatabitahura ngo boba arabikunda batiyumvira ko n'abandi bakeneye kubaho, akabamagarira kwikebuka. Kugiwe amafaranga 2 bongewe ngo barayakuye kuko bakora akazi karuje kandi abadandaza batoshobora kwifasha iminsi yose. Ku kibazo cy'uko bataronkejwe 15 bari bipfuza, Ngendakumana Patrice akamenyesha ko harabwe ibitwara amafaranga umudandaza, ayo mafaranga yoba ari menshi cyane, ariko akabamagarira gukora neza gusumba kuko nayo bazoshikaho uko urudandazwa ruzogenda ruratera imbere. Nga rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone ni utari wafyenda ko kugira ngo ucikanwa nayo dushikiriza, usangize kandi ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana ibahezagire.